Sedicom, ikigo ca Diyoseze nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru. Ese Kristo yomenyekana? Amakuru mu Kirundi mushikirizwa na Sedicom. Ndabahaye mwaramutse mwese bakunzi ba Diyoseze nkuru ya Bujumbura, sangwa ikaze muri ano makuru yo kuva ku genekerezo rya 2 gushika ku genekerezo ry'umunani Munyonyo. Ngize ingingo nkuru ziyagize. Ngene icubahiro Musenyeri Gervasi bashimiye ubusa umwepiskopi mukuru wa Diyoseze nkuru ya Bujumbura aheruka gushikiriza icese umuryango wa paruwasi Mutumba Patiri Paul Butoyi ngo arongore iyo paruwasi. Umuryango wa paruwasi Kido Maria Comforti wariginye umuvunyi wabo ku munsi w'Imana genekerezo rya 8 Munyonyo. Mu gisata c'imibano tubabwira ihimbazwa ry'umunsi mpuzamakungu wahariwe aboro. Muri ano makuru murumva ko uzohimbazwa muri Diyoseze nkuru ya Bujumbura. Tubafitiye amakuru y'imico n'akaranga, ay'ubutumwa, ay'amayubire n'ayandi. Utubadekaze nje ngiyanda abashikirize. Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru. Tuyahere mu buzima bwa paruwase. Ku munsi w'Imana genekerezo rya 8 Munyonyo niho nyene icubahiro Musenyeri Gervasi bashimiye ubusa umwepiskopi mukuru wa Diyoseze nkuru ya Bujumbura yashikiriza icese Patiri Paul Butoyi ngo arongore paruwasi Mutumba. Ni mu birori vyabereye mu nkuka y'imisa ya 2 idonido na Gervasi Miburo. Ibirori byo gushikiriza icese Patiri mukuru mushasha wa paruwase yaragije umushatacu ya Bikira Maria ya Mutumba Paul Butoyi vyabereye mu nkuka y'imisa ya 2 yaherejwe na nyene cubahiro umwungere mukuru wa Diyoseze nkuru ya Bujumbura Musenyeri Gervasi bashimiye ubusa ari kumwe n'abandi basaserdoti bari bitavye ivyo birori nk'icariho c'umwungere mukuru muri Vikariya ya Saint Michel, abasaserdoti b'imvukira n'abaharanguriye ubutumwa, abihebeye Imana bo mu miryango itandukanye, abanyacubahiro bajejwe amabanga atandukanye mu gihugu eka n'abandi bakristo sinzi. Imbere yo kumushikiriza icese umwepiskopi yabanje kumutondora Patiri mukuru Paul uwariwe. Ashirwa amabanga menshi muri Diyoseze hariya Kirimba mwahora mukunda kuza muramwumva ariko arigisha ivy'Imana ariko arasigura muri Radio Maria asanzwe kandi ariwe yakurikirana n'ivy'abihereye Imana n'ibindi vyinshi. Yaciye yibutsa abari aho ubutumwa bwa Patiri Paul Butoyi. Patiri Paul ahejeje kugaragaza ukwemera kwiwe yaciye asubiramwo indaganiro z'ubusaserdoti aho yemereye umwungere mukuru ko azomusonera akamwubaha kandi akazomugamburukira we n'abazomusubirira. Umwungere mukuru Gervasi yaciye amwicarika ku ntebe y'ubuyobozi, kimenyetso cyuko agiye kuyobora paruwase Mutumba acamushikiriza imfunguruzo zitabiri na koroni z'isengero. Patiri mukuru nawe yaboneyeho kugaragaza akari ku mutima. Umutima wanje wose kwiteka muhejeje kuntera yo kunshinga paruwase ya Mutumba, none uyu munsi mwaje kunshikiriza icese. Akiranye umutima wicisha bugufi ubutumwa bwo kurongora paruwase ya Mutumba imwe abakristo ngo batera imbere kwemera mu kwizigira no mu rukundo, harimo kandi n'abatari abakristo ngo binjire mu muryango w'abakristo baharongera ivyiza vy'Imana. Ndabasavye nyene icubahiro mwungere mukuru wacu kunshigikira kugira ngo ubutumwa buhambaye munshinze uyu munsi icese zoburangure neza ndi kumwe n'abasaserdoti dusange umubano n'abakristo bari mu bisata bitandukanye vya paruwase. Ndakengurukiye kandi Padiri Benjamin Sivindika yahora arongoye paruwase none ubu agwaye, yarakoze birashimwa. Imana imuhezagire yongere imukize. Ibirori vyabandanije mu nyubako z'ishondera abamenyeshamana CFCD Mutumba aho basangiriye inzimano. Turangiza tubamenyesha ko Patiri Paul Butoyi akoreye mu ngata mugenzi we Patiri Benjamin Sivindika kiswe n'amagara. Mukamenya kandi ko paruwase Mutumba yabonye izuba mu mwaka w'1945 bwa Sedicom Gervasi Miburo paruwase Mutumba. Arakoze Gervasi
imiburo. Amakuru ya yubire, abagendanyi bavuye mu maparuwasi yose y'u Burundi barahuriye muri paruwasi Muyaga ku munsi w'Imana uheze igenekerezo rya 8 Munyonyo ngo bigine yubire y'imyaka 100 uwo muhari umaze utanguye. Uwo muhari ukaba watanguye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 920 imuyaga, akaba ari paruwasi ya mbere yo mu Burundi, utanguzwa na Patiri Yohani Maria Lepore bita Lipori, ukaba ari umuhari wa mbere watanguye mu Burundi. Ibirori vyo guhimbaza iyo yubire vyabereye mu nkuka y'imisa yarirongowe na Musenyeri Blaise Nzeyimana arongoye Diyoseze ya Ruyigi, paruwasi Muyaga irimwo, akaba arakikijwe n'abepiskopi 4, abasaserdoti batari bake bari muri uwo muhari, abihebeye Imana n'abakristu isinzi, harimo abafise amabanga hambaye mu gihugu, abashinga amateka, abakenguza amateka bava muri iyo ntara, mbere bamwe bakaba bakuriye muri uwo muhari, hamwe n'abajeje intwaro mu ntara ya Cankuzo. Mu majambo yashikirijwe kuri uwo munsi yarayo gukeza abo bagendanyi kuri iyo myaka 100 bamaze. Imana yakoze ibitari bike haba muri ekleziya no mu gihugu c'u Burundi, nkuko nyene icubahiro Musenyeri Yohakimu Nahondereye umwepiskopi wa Diyoseze ya Muyinga yabishikirije. Arongera kandi akibutsa abo bagendanyi kuba akarorero keza mu rundi rwaruka. None ngisi iteka ryanyu mukwiye kugumya no kugendera mu Burundi bwacu bw'uyu munsi, mwame mwibukanya kandi mukubitiza agatima, kuko n'umutima mweranda yabize imbuto y'umuhari wanyu aciye kuri rya jambo nababwira Patiri Goturere yabwira urwaruka yarareze. Mwongere mwame mukubitiza agatima no kw'izina rishasha umweranda Papa Yohani wa 23 yise umuhari wanyu. Ntimuri abo guhiganwa n'urundi rwaruka, muri abo gukiza urundi rwaruka bwa Yezu Kristu hamwe nawe no muri we nyene. Mwame mwibaza rero, mbega muri iki gihe tugezemo nta bintu byohava bititura ubutumwa bwa ekleziya bihari? Ukwemera kwanyu kurangwe n'ibikorwa bigushingira intara, muhereye aho muri, kurangwe n'ishaka ry'ubutungane, ry'amahoro, ishaka ryo kwitangira abandi ngo bagire aho baba bubahwe. Buramatari w'intara ya Cankuzo yakuriye muri uwo muhari w'ingendanyi yaribukije abagendanyi ibibaranga, arongera kandi abasaba kugendera icivugo cabo. Uwo muhari twese ubutumwa bwo kwiza kw'isi yose inkuru nziza, gukundisha Ukarisiya no kwemera kuba intumwa. Uwo muhari urigisha indero runtu, indero rupfasoni, indero y'umukristu abushitse, indero y'umuntu yubaha agamburuka kandi yitangira abandi, na cyane cyane imfuvyi n'abapfakazi. Muri aka kanyamuneza dufise nitwibuke imyaka 100 iheze kwinovora ibyiza by'umuhari w'ingendanyi, twongera dusirikana icarico Ukarisiya. Twibuke ko ari isakramento rikomeye tudakwiye gukinirisha, nk'uko amategeko y'ingendanyi abidusaba. Ni n'icivugo ndetse senga bangira igore ba intumwa. Uwo ari we wese n'ubutari muri uwo muhari biramuraba. Ingendanyi ni iyiremesha amahoro, ingendanyi ni iyitanga akanyamuneza, ingendanyi ni iyigura abandi, ingendanyi ni iyiharanira Ukarisiya nk'uko Tarasiziyo Mweranda yayiharaniye gushika naho ayizira. Mumenya ko mu Burundi ari igihugu kigira gatatu ku isi gifise abagendanyi benshi inyuma y'igihugu ca Vietnam na Madagascar. N'abagendanyi bo muri Paruwasi Ruziba barifatikanije n'abandi mu guhimbaza iyo yubire y'imyaka 100 mu gutanga amashikanwa. Idonido na Donatien Nzobonimpa. Aha mwumva hari mu nkuka ya misa yo kuri w'Imana uheze, aho abahurikiye mu muhari w'ingendanyi bo muri paruwasi yitiriwe umweranda mu matereza w'ikarikuta yo mu Ruziba bari baramutse batanga amashikanwa yabo. Ni mu gihe wari umunsi udasanzwe, aho bari muri uwo muhari mu Burundi bwose bahimbaje yubire y'imyaka 100, bakaba bayihimbarije mu kibanza ceranda c'Imuyaga. Twashatse kumenya muri paruwasi Ruziba uko uwo muhari wifashe, kubera rero uburongoye uwo muhari muri paruwasi Ruziba yari yagiye kwifatanya n'abandi Imuyaga. Twaciye twegera umwunganizi wiwe maze aratubwira uwo muhari uko watanguye naho ugeze gushika ubu. Je ndavye nkitugitangura gutwara n'uwo mukuru
twari bakeyi cyane ariko rero kumva zuko bagoma babona biyongera twaragerageje kunagura n'abandi bose bari baramaze kumva bahororokewe mu muhari w'ingendanyi baragerageza baravuga ati twarahombye. Simeo Nyabenda umukuru coordination mu mihari n'imigwi muri paruwase Ruziba aratubwira uko we abona uwo muhari ukora ubutumwa muri paruwase. Baragerageza kuko ari igikorwa cya mutima ari mutima yikorera, hanyuma icyo tubasaba tukabasabira no ku Mana nuko bogerageza guteza imbere ubutumwa bwabo mu kwigisha kugira ngo baronke abandi, kuko igiti girisi kirenga nk'umuhari umaze imyaka myinshi cyane kuri iyi paruwase yacu mu bikorwa bitunganijwe na paruwase cyangwa mu bikorwa bitunganijwe n'imihari n'imigwi baritaba nk'uko n'abandi nyene bitaba. Mwomenya yuko umuhari w'ingendanyi watanguriye mu gihugu cy'Ubufaransa mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1984 ukaba watanguye abagendanyi bitwa abatumwa b'igisabisho kuko babwirizwa gushira imbere igisabisho, hanyuma witwa umuhari w'Ukaristia kuko babwirizwa guhurira mu gisabisho gikuru c'Ukaristia. Uwo muhari rero ukaba ari umwe mu mihari yisunga igisabisho c'umwungere wa Eklezia Katolika kw'isi yose. Donatien Nzobonimpa, Sedicom, paruwase yitiriwe umweranda mu matereza w'ikarikuta mu Ruziba. Arakoze Donatien Nzobonimpa. No muri paruwase yitiriwe Anamweranda yo ku Musaga abagendanyi nabo bakaba baragiye hamwe mu kwigina iyo yubire. Imvo yatumye abigirira muri paruwase tuyibwirwa na Donatien Maniratunga ari kuri micro na James Nimpaye. Rero uno munsi muri paruwase Saint Anne twashimye gukoranira hamwe kugira ngo twifatikanye n'abagiye muri iyo yubire ku rwego rw'igihugu, kubera yuko murabona ibihe tumaze nk'iminsi bya coronavirus byaratumye abanyamuhari bose batoshobora guhurira muri ico kibanza kimwe. Ko twumva mu gihugu umuhari w'ingendanyi maze imyaka 100 aho paruwase ya Anamweranda umuhari w'ingendanyi umaze igihe kingana gute? Umaze imyaka irenga 35 urangura ubutumwa mu paruwase. Cyo twashobora gutumirira abagendanyi bagenzi bacu muri iyi myaka 100 giza yubire ni gihe cyo kwirimbura ukungene twabaye ho mu butumwa, aho byadushobokeye tugashimira Imana, aho bitatugendeye neza tugasaba imbabazi, na cyane cyane kugira ngo tubandanye twubaka umuhari w'ingendanyi kugira ngo ubandanye utera uje imbere tunawumenyesha batarawumenya. Paruwasi yitiriwe umweranda Gido Maria Comfort yariramukanya akanyamuneza ko kwigina uwo mweranda hari ku munsi w'Imana igenekerezo rya 8 Munyonyo. Mu minsi 3 imbere y'uwo munsi abakristo muri iyo paruwase bakaba bararonkeje inyigisho zabafashije gutahura ubutumwa bw'abasaveriano. Idonido na Gerard niyo nkuru. Kari akanyamuneza ntangere kuri w'Imana aho abakristo ba paruwase Kamenge bigina umuvunyi wa paruwase yabo Gido Maria Comfort. Mbere yaho babanje guhabwa inyigisho z'imisi 3 zabafashije kuzirikana neza ubuzima bw'umweranda Gido Maria Comfort. Kambere baranatahuzwa ubutumwa bw'abasaveriano muri rusange. Bimwe mu bitangaro vyafashije ishigwa mu gitabo c'umweranda Gido Maria Comfort hakaba harimo icabaye ku migeme mu Burundi kazi Sabina Kamariza nk'uko bishikirizwa na Padiri Modesto. Cyatunezereje aho umupatiri abibazwa mu byerekeye gukwirikiza ivyo rubanza yaje mu Burundi kuko ababikira de Shabashaberienne bamusiguriye ivyo navuze kurekeye wa mukobwa yitwa Sabina Kamariza. Icyabafashije cyabaye iketi ababikira bari bandikiye abakuru babo bo mu Butaliyano babasiguriye ingene bagize yamisha yo gusabira abo bana tubike babituye kuri uyu mweranda Gido Maria Comfort. Babonye inyaketi bemeje gutyo kubera ivyo ko ari byo kuri ko atari irindoto urumva. Ivyamwa bikomoka kuri uwo mweranda ngo birashimishije nk'uko bishikirizwa na Padiri mukuru wa paruwasi Kamenge Mario Porcino, ngo naho mu butumwa bw'abamisiyonari b'abasaveriano bwo gukwiza hose inkuru nziza bahura n'intambamyi zitandukanye harimwo indimi zo mu bihugu baba barimwo imico n'imigenzo n'ibindi. Ubutumwa bwacu mutiburi ngaho paruwasi ya Kamenge n'ubutumwa buri hose. Twebwe abasaveriano kidushobora kushikiriza inkuru nziza ngaho ku paruwasi yacu gusa, ariko turatumiwe kushikiriza inkuru nziza no mu ntara zose aha mu Burundi. Bashimira n'umwungere wacu Gido Maria Comfort kubera muri iyi myaka twaronse abasaveriano basaserdoti. Umwe ari muri Mozambique, undi ari muri Brazil, undi ari hafi Padre como sacerdoti, Padre Philibert ari nga paruwasi yacu, ari undi Padre Jean Dieudonné ari hariya muri maison de formation gafasha abasore kwitegura ko
w'abasaveriano n'abandi bari inyuma bariko baraza nukuri ni ivyamwa turiko turaronka kubera we umwungere wacu Guido Maria Conforti ashaka ko umuryango wacu w'abasaveriano ubandanya mu bihugu vyose abasacerdoti b'abarundi abasacerdoti bo muri Kongo abasacerdoti b'ibihugu nabo nyene bakurikira akarorero kiwe ukubo vyabona Yesu Kristo. Mwomenya ko umweranda Guido Maria Conforti asanzwe ahimbazwa igenekerezo rya 5 Munyonyo buri mwaka. Paruwasi Kamenge yitiriwe umweranda Guido Maria Conforti Gerard Nkuru ku bwa Sedicom. Arakoze Gerard Nkuru. Amakuru y'inyigisho umuryango wa Paruwasi Kinindo bifatikanije n'umuryango w'abanaguwe muri Mutima Mweranda baratunganije indwi yahariwe ingo n'imiryango kuva ku genekerezo rya 2 gushika ku genekerezo rya 6 Munyonyo. Ni inkuru ya Joyce Giren Imana ishimwe. Twego iwacu n'ijuru bakunzi b'Imana. Iyo ni inkuka ya misa yo gusozera indwi yahariwe ingo n'imiryango muri Paruwase Regina Pacis yo mu Kinindo, aho icivugo cari jewe n'urugo rwanje tuzokorera umukama. Iyo nkuka ya misa yari irongowe na Patiri Agapiti Nindorera, patiri mukuru w'iyo paruwase. Musiguro yaribukije ko izo nyigisho zose zaranze iyo ndwi y'ingo n'imiryango zigisha uko umuvyeyi, umugabo, umugore, umupfakare, umupfakazi, umwana yoshobora kuragwa ubwami bw'ijuru mu nyifato ziwe n'akamaro afise mu muryango. Arongera aratumira umuryango wose kwisunga umuryango mweranda w'i Nazareti, aho umugabo mu rugo akwiye kwigana umweranda Yosefu ababere akarorero mu kwicisha bugufi yari afise no gukorera umuryango. Nayo kuri inarugo yo kwisunga umuvyeyi Bikira Mariya mu gusenga kwiwe no kwicisha bugufi. Ati umugambi wo kubaka Kristo ntabwo ari umugambi w'abantu ariko n'umugambi w'Imana, aho yaciye aremesha imiryango itararonka ibibondo kurindira no kwizera no kwizigira umukama. Nayo ugwaruka rurakwiye kwigenza neza rugaheba amarigara, ibiyayuramutwe n'ubuhumbu kuko bitera ingaruka mbi mu miryango, aho yaciye ahamagarira ugwaruka rwari gwitavye izo nyigisho gufasha urundi gwaruka ruri mu ngeso mbi kuvamwo na cane yubire ya Paruwasi Kinindo ishike ugwaruka gwiteguye neza ku mutima. Twarayazi na bamwe mu gwaruka ico izo nyigisho zabamariye nico basaba abategura izo nyigisho. Narakunze cane teme yavuga ngo emera ukorere Imana wowe n'umuryango wawe. Baratwigishije kumenya imbohe, nkamenye yuko imbohe atari ujya ari muri prison gusa, ariko imbohe shobora kubohwa na televiziyo, shobora kubohwa na telefone, shobora kubohwa n'ingeso mbi zitandukanye. Baranyigisha n'ingene shobora kuba uwidegemvye, yuko mfashwa na Kristo, murikirwa na Kristo. Ico nosaba bategura izo nyigisho nuko batobigira rimwe rimwe, ahubwo bigira kenshi, kubera birafasha kugira ngo umuntu asubire kumenya icahamagariwe iminsi yose mu buzima bwa Kristo, kandi vyotuma n'imiryango itera imbere mu Bukristo. Twobamenyesha ko iyo nkuka ya misa yo gusozera indwi yahariwe ingo n'imiryango harimo ibisabisho bitandukanye nko gusabiranira, gutuyira udupapuro twanditse ko imitwaro, gusubiramwo indagano z'ubugeni kububatse Kristo, n'igisabisho cyo kubohoka no gukira, aho abasaseredoti batembereza Yezu mu isakramento ryeranda abandi bihweza umukama basenga. Iyo ndwi yahariwe ingo n'imiryango muri Paruwase Kinindo yari yitabwe n'abantu benshi cane cyo kimwe n'abari mu yandi madini. Joyce Giren Imana ishimwe ku bwa Sedicom. Arakoze Joyce Giren Imana ishimwe. Tubandaniriza ro makuru mu gisata cyo kumenyesha amakuru. Ikigo cha Diyoseze nkuru ya Bujumbura cyo kumenyesha inkuru nziza ya Yesu Kristo biciye mu kumenyesha amakuru ku munsi wa 2 genekerezo rya 10 Munyonyo carakwije imyaka 3 kivutse. Patiri Dieudonne Niyibizi arongoye ico kigo aramenyesha ibikorwa bamaze kurangura muri iyo myaka 3, akongera kandi akamenyesha ivyo bifuza gushikako muri kazoza. Muri Diyoseze nkuru ya Bujumbura umwepiskopi mu myaka iheze yararongoye no Diyoseze yaragize icifuzo cyo gushiraho ubutumwa bwo kumenyesha amakuru, ikigo nyezina cyo kumenyesha amakuru kugira ngo kize gikomeza ubutumwa bwariho buciye ku isoko ry'ubuzima batangije n'umusaserdoti aheruka no kwirengukira ibukama Patiri Arconada. Maze rero haraciye iyo myaka 3 nko mu bivuze hatanguye ikigo ca Diyoseze nkuru ya Bujumbura cyo kumenyesha amakuru gifise umuhamagaro wo kudatanga iryo jambo ry'Imana gusa, ahubwo cyo gufasha ngo kimenyeshe inkuru nziza muri rusangi, kimenyesha amakuru abakirisitu gikomeza umuryango giciye mu buhinga bwo kumenyesha amakuru bwari
aribwo bwose. Ubwa mbere nuko hariho ingene abantu bashobora gushikira Diyoseze nkuru ya Bujumbura, abari hirya no hino canke abari hafi bakabaza amakuru kubijanye na Diyoseze. Barafise aho baronderera, barafise aho bashobora kwandika kuri ubuhinga bwa none nka email, bakamenya ico basaba, bakamenya ivyo mu maparuwasi ingene bimeze, na cane cane abakirisu bari hanze. Ubwa kabiri nuko hariho site web, urubuga abantu bashobora gusomako ibibera muri Diyoseze nkuru ya Bujumbura. Iyo site web rero iri mu rurimi rw'igifaransa no mu kirundi, abantu bashobora gushikira baciye kuri archidiocese-de-bujumbura.be kugira ngo bamenye amakuru yose makuru abera muri Diyoseze nkuru ya Bujumbura. Bararonka kandi n'amakuru avuzwe mu kirundi nk'aya bariko barumviriza aciye muri ico gisata ca Sidicom muri Diyoseze. Kandi ico gisata kirafasha kugira ngo abakoresha ubuhinga bwa none bita amarezo sosio, cane cane benshi bakoresha ku matelefone, bamenye inyigisho ziko ziratangwa, bamenye ibiriko biraba. Turetse n'ivyo rero twarakomeje igisata cyo gufasha abantu bakeneye kumenyekanisha ivyo bariko barakora, bakeneye guhingura udutabu, bakeneye kugumya mu masanamu canke mu bundi buryo ivyo bakoze, kuko navyo nyene birimo mu kumenyesha inkuru nziza kugira ngo kahise keza tukabungabunge tuze tugashikirize n'abazoza hanyuma. Dutegekanya ubwa mbere gukomeza ubwo butumwa mu maparuwasi, hamwe mu paruwasi imwe yose habaho igisata cyo kumenyesha amakuru, igisata cyo kumenyesha abakirisi bera mu paruwasi, byo bita l'animation paroissiale ntibiratangura, ariko twifuza ko abatugenda turigisha buke buke nitwagera imbere ari bazoca bakomeza ubwo butumwa mu maparuwasi yabo. Turifuza kandi yuko iyo site web yacu yoja ko ibintu byinshi, no kuvuga nk'akarorero tugashikiriza amakuru mu buryo bwiza nkuko abandi babigira, ayo makuru agashobora kuboneka. Benshi baratubwira ngo dukeneye imbonesha kuri ya Diyoseze, biza buke buke umuntu akagenda arabona yuko bwa bundi ashobora kugerageza, kandi navyo nibaza yuko abakristo badufashije bakavyitangira naco coshoboka muri kazoza ka vuba. Twifuza yuko twotangura kugeza tutibagiye n'inyigisho zirora ku gukoresha neza buno buhinga buguma bwiyongera mu minwe y'abantu. Twagomba dukeze abadukurikirana ari kuri Facebook, ari kuri WhatsApp, ari kuri site web, ari eka muri ubwo buryo bwose dukoresha mu kubamenyesha amakuru. Turabona ko ari benshi kandi turazi ko ari mwebwe namwe bwe mudufasha kugira ngo natwe dutere imbere tugume turemye. Turabakengurukiye cyane, turabasavye ngo mugume mudushigikira, nuwogira ico yirengeje ntatinye gushigikira ubutumwa bwo kumenyesha amakuru. Ikigo ca Diyoseze nkuru ya Bujumbura cyo kumenyesha amakuru catanguye ubutumwa kuva ku wa 10 Munyonyo mwaka wa 2017. Amakuru y'imico n'akaranga, Patiri Adrien Ntabona yaramenyekanishije ivyanditswe mu gitabo ciwe yise Lubuntu Seros Esezepino Burundi ku munsi wa 5 genekerezo rya 6 mu kigo ndangakaranga citiriwe Bwenge Nyabwo kiri mu kigo ca Paroisse Mutima w'Ubwitonzi. Kwandika ico gitabo yashaka ko abantu bakuze bakizirikana bongera kiyagira abana nk'uko Patiri Adrien Ntabona yabishikirije abamenyesha makuru. Igitabo nakanditse kubera ko iwacu no ku isi yose abantu banyotewe umuntu nibura barakunda kubyandika. Nkarondera rero ko abakuze bakizirikana, bakumva ubuntu abasokuru baturaze, bakumva n'ingene twabutaye, bakaraba n'ingene basubira kubyura. Nicyo gituma rero nanditse igitabo cyane cyane kugira ngo abakunzi bakizirikane, bakiyage, hanyuma bace bakireresha abana babo, baze barabonanisha abana bababwira bati umuntu bumeze kuri gutya, bafise icyo baherako mu kwiyumvira. Jewe ndemeza ko ineza irama ikaramba, yama ihera ku bantu bayumva bakayishyira ku mutima, bakayishikiriza abandi bayishyira ku mutima, akaba nk'amazi mu rukangaga bigateba bigakwira hose. Sinemerana mba ko ikivunga gishobora ibintu mu ntango. Tuje mu gisata c'imibano, igenekerezo rya 15 Munyonyo buri mwaka n'umunsi mpuzamakungu wahariwe aboro. Patiri Aniseti Shumbusho, umunyamabanga w'ishirahamwe ngororera amajambere rya Diyoseze nkuru ya Bujumbura Odedebu Caritas Bujumbura, aratubwira uko uwo munsi mpuzamakungu tunganije muri Diyoseze muri uno mwaka. Muri Eklezia Gatolika umunsi mpuzamakungu wagenewe aboro washinzwe na nyen'ubweranda Papa Francisco. Uyu mwaka uzohimbazwa ku igenekerezo rya 15 Munyonyo, hazoba ari ku munsi w'Imana ugira 33 wo mu mwaka. Mwikete Papa Francisco yatwandikiye rishingira kuri iri jambo ngo ha ukuboko kwawe umworo, riri muri bene Siraki ikigabane
c'indwi umurongo wa 32. Muri iryo kete yageneye Eklezia Katolika ku isi yose, ivyiyumviro nyamukuru birimwo nibi. Bwa mbere nuko iryo jambo shimikiro ryofasha umwe wese gusambura impome zo kwigira sindabibazwa. Umworo duhwanira henshi kandi muri bo niho duhurira na Yezu Kristu yiyerekanira muri bene wacu. Gusenga no kwitaho aboro n'abababara biragendana. Ugusenga Imana uko bikwiye yibuka ko zina muntu yaremanwe agasho k'Imana. Ukwitaho umworo biramushigikira, bikamuremesha, bikamutekanya kandi bikamusubiza agateka. Aboro badufasha kwakira Kristu mu buzima bwacu bwa minsi yose. Ubutumwa bwo gufasha aboro nta wundi twobusiganya. Naho Eklezia idashobora kurandura burundu ubworo, ukubitaho ni ntaye nziza ko hariho itunga twese dusangiye kandi ko atanumwe akwiye kwibagirwa. Twige rero kuza turakenguruka kandi ibyiza bikorwa kuguma tubona ibivuna umutima. Gutanga ukuboko vyerekana ko abantu begeranye. Mu gihe isi yugarijwe n'ikiza karanda ca coronavirus, tubone abavuzi n'abandi benshi bariko bita ku rutare ngo abagwayi bakire. Iki kiza mbere caratweretse ko twese turaboro, ko rero dukeneraniye. Ariko kandi hari abantu amaboko yabo aguma mu mifuko, ntibabone abakene n'abandi bagowe, kandi hari aho usanga bifisemwo uruhara. Abo amaboko yabo bayasohora ngo begeranye vyinshi canke batanga urupfu. Barakeneye guhinduka. Abantu dusangiye ugupfa no gukira. Mu gusozera iyo kete, umuvyeyi wacu Papa adusaba kwisunga umuvyeyi wacu Bikira Mariya, umuvyeyi w'aboro. Ku rwego rwa Diyoseze nkuru ya Bujumbura, twateguye kuzohimbariza uwo munsi muri paruwasi iheruka kuvuka, paruwasi Maramvya. Tuzosangira inkuka y'imisa, bongere dusabikanirize aboro utwo twegeranije turi kumwe na Caritas ku rwego rw'igihugu. Caritas ku rwego rw'igihugu kandi yarategekanije gushika muri paruwasi bukeye muri iyo ntumbero. Akamo duteye abarongoye amaparuwasi nuko ubwa mbere uwo munsi mpuzamakungu bo bumenyera bakawushira mu ndinganizo y'ubutumwa. Ubwa kabiri nuko kubera ahasanzwe hariho imirwi ya Caritas mu maparuwasi yose, boja hamwe bakaraba ico bokora kuri uwo munsi. Amakuru y'ubutumwa ku munsi w'Imana genekerezo rya 8 niho abarikiye mu muvukano w'imisore n'inkumi tarubaka izabo Fraternité des Célibataires bahimbaza isabukuru y'imyaka 15 imaze barangurira ubutumwa muri paruwasi yitiriwe na Mweranda yo ku Musaga. Ku bwa Martin Nyambere asanzwe abasukurira, aratubwira inkomoko y'uwo muvukano kuri mikro ya James Nimpaye. Duhimbaza isabukuru y'imyaka 15. Ciyumviro cuko Fraternité baho cavuye kuri mutima aciye ku Patiri Desire Bireha, ubu yasanzwe ari umwibutamana wa Radio Maria, aho yiyumviriye ko hoba ihuriro ry'ugwaruka rwahejeje amashuri ndetse n'ururi mu bigero kimwe n'ubwo gwaruka goba rutize, aca yiyumvira gushiraho Fraternité des Célibataires. Igikorwa dukora ni kimwe rudende, no kunina hazimana mu gusenga hamwe no mu bikorwa mu kwerekana umuvukano hagati yacu ndetse no hanze yacu. Fraternité des Célibataires iravutse n'umunsi maze imyaka 15. Mbega muri ko muraraba ivyamwa ubwo Patiri akishinga mubona ivyo akanovera nk'ako yari seke. Tugerageje kwihweza vyamwa ni vyinshi kandi ni vyiza cane, ariko kandi hari bihindagurika bivanye n'imyaka. Uko vyari kera ugasanga birahindutse muri uwo mwaka. Vyamwa ni vyinshi, turafise abihebeye Imana bayivuyemwo, turafise imiryango myinshi, turafise n'ugwaruka rwishi ruyirimwo. Ivyo vyose ni vyamwa dushimira Imana. Ico dutumirira rero ni ca kindi nukuza kudufasha ibikorwa vyo kunina hazimana, vyo gusenga tukegereza cane Imana. Tukiri mu makuru y'ubutumwa, umugwi w'abaririmbira Imana witiriwe abamarayika bakuru barateye intambwe mu kuririmba indirimbo zo mu nkuka y'imisa mu rurimi rw'igifaransa ku munsi wa 5 genekerezo rya 6 Munyonyo. Idonido na Gordia Kanyegeri. Nkuko bari barabisavye, abaririmbira Imana bitiriwe abamarayika bakuru bagizwe n'abakozi ba leta, mu butumwa bwabo barongeye ko iyindi semo bahora baririmbira Imana bakoresheje indirimbo zihinyanyuwe mu rurimi rw'ikirundi gusa. Ariko kuri uyu wa 5 isaha 11 bafashijwe na paruwase batanguye kuririmbira Imana bakoresheje indirimbo zihinyanyuwe mu rurimi rw'igifaransa. Intango yabereye mu nkuka ya misa yaherejwe na Padiri Mukuru Nitunga Deo ari kumwe na Padiri Vyukusenge Jean Marie. Padiri Mukuru Nitunga Deo yashimiye cyane abakozi ba leta bagize ico ciyumviro, ati ibi bizobafasha
vyongere bifashe urwaruka rukiri mu mashuri. Abaririmbira Imana nabo biyemeje kuzobandanya ubwo ubutumwa, bukaba bwari bubaye ubwa mbere haherezwa inkuka ya misa mu rurimi rw'igifaransa. Ku bwa Sedicom, Kanyegeri Gordien, Paruwasi Munanira. Arakoze Gordien Kanyegeri. Umubano witiriwe umweranda Anuarite wo muri Paruwasi Augustino Mweranda warakiriye abakristu bo mu mubano witiriwe Ave Maria wo muri Paruwasi Gido Maria Comfort yo mu Kamenge hari ku munsi wa gatatu w'igenekerezo rya 4 Munyonyo. Alexis Nkuru. Iyo mibano ibiri ikaba yahereye ku gihimbazo catanguye isaha 9, inyigisho ikaba yatanzwe n'uwaje arongoye uwo mubano wa Ave Maria umushinga ntahe Yohani Nzeyimana. Ku nyigisho yatanze akaba yashimikiye ku ijambo ryiriwe uwari we Yesu avuga mu njiri yanditse umutumwa Matayo. Akaba yababwiye ko uwuhiriwe ko ari umukristo azi kubana neza n'abandi, baba ari abo basangiye idini canke batarisangiye, ari abo basangiye igihugu canke ari umunyamahanga, akaba ari umukristo yubaha Imana kandi agendera amabwirizwa y'Imana. Akaba yasavye abafise ukwemera kwaryamye ko bokuvyura bagasangira urugendo n'abarondera Imana mu kubomora impome z'urwanko bakemera kurongorwa n'ijambo ry'Imana. Inyuma y'ico gihimbazo twaregereye Nzeyimana Yohani araheza aratubwira intumbero y'ugo rugendo. Muri Paruwasi ya Kamenge dufite imibano y'Igiswahili 5, twebwe rero twaje umubano w'Igiswahili wa Ave Maria. Uyu mubano wa Anuarite Mweranda wo ngaha muri Paruwasi Saint Augustin dusanzwe dufitaniye ubucuti cyane imigenderanire dufitaniye niyo gusenga, yo gusangira ijambo ry'Imana muri ekleziya yacu nawe. Dusanzwe turi mu muryango umwe wa ekleziya imwe rudende kandi y'abatumwa. Rero bisigura yuko turabavukanye. Rero akamoto batera nuko imigenderanire ni ikintu kinini kandi gikomeye. Rero totera kamo indi mibano yuko bogiranira imigenderanire, n'ubundi bavuga yuko akanyoni katagurutse kamenye ubwiza. N'usanzwe ari umunyamabanga wo mubano witiriwe umweranda Anuarita Nzeyimana Elizabeth akaba yaratubwiye icyatumye umubano wa Ave Maria uza kubaramutsa. Numero nguru ni urukundo, gukomeza ubumwe twese hamwe Anuarite na shirika Kamenge. Ico gituma twabonye ko boza kuturamutsa, natwe umunsi n'izina bazodutumira tugende hariya mu Kamenge tubaramutsa. Alexis Nkuru, Paruwasi Saint Augustin ku bwa Sedicom. Arakoze Alexis Nkuru. Amakuru twabateguriye akaba arangiriye ngaha, mwebwe mwese mwayateza abiri nkaba ndabashimiye, nkashimira abagenzi banje bafashe kuyatororokanya. Utwate kaze niwe ko arabashikiriza umukama bahezagire.